Teme y'uno munsi avuga kunezererwa ubuzima bw'urugo ingene ari urufunguruzo rwo kugira amahirwe mu buzima. Amen. Kubera iki kunezererwa ubuzima bw'urugo ari urufunguruzo rw'amahirwe? Ni kubera yuko Bibiliya bivuga divine dusomera muri Mark 3 muri Mariko 3 igice ca 3:24 Yesu yavuze ngo iyo ubwami bwigabuyemo kabiri ntibushobora kuragama. Canke inzu iyo yiciyemo kabiri ntishobora kurama. Yo dusomera Mariko 3:24 ubwami iyo bwitandukanije ubwo bwami ntibushobora kurama. Canke inzu 25 inzu niyitandukanye ubwayo iyo nzu ntizoshobora kurama. Niko bimeze. Amen. Hariho ukuntu urumva amagrâce aratandukanye. Iyo umuntu akiri umuseribateri akiri wenyene hariho grâce ifatanye no kuba umuseribateri. Amen. Hariho grâce ifatanye no kuba umuseribateri. Ugumye uri wenyene urashobora gutera imbere ugakora ibintu byose bikaja ku murongo kandi vraiment ugashika ku bintu bikomeye. Ni grâce ifatanye no buseribateri. Cyo kimwe no mufatanye n'ibintu by'amabanga yabubatse. Umuntu ari umuseribateri hariho grâce ifatana nawe yo kubaho imyaka n'imyaka ushikana imyaka 30 utagize amabanga yabubatse kandi ukumva ni sawa urabayeho kandi umeze neza. C'est pas ikintu kikugoye gutwara. Hariho ubuntu bufatanye niyo phase ya celibat. Mugabo rero iyo umaze kwifatanya n'undi muntu uyo wundi muntu mucikumwe murumva ni mucikumwe mu buryo bwa kimwe guteranya kimwe bingana bibiri. Sinzi ko muvyibukiye twari ngaha muri conference yerutse twarabonye ikimenyetso c'ingene umuntu ugabo n'umugore bacikumwe tufatanije impapuro zibiri na spagro mu kuzitandukanya nta rumwe n'urundi rura rukiboneka. Rumwe rutandukanye n'urundi rumwe ruraja handi n'urundi rukaja handi. Sinzi ko muvyibuka bari bahari. Dukuvuga ngo naho umugabo n'umugore vyitwa ngo baratandukanye ntibikunda ko mutandukanye ugenda umutwaye nawe agenda gutwaye. Njo bituma umugabo n'umugore gutandukana ntibishoboka ntibibaho ntibikunda muba mwahindutse umwe. Ibindi byose ni abantu bigeragereza umuntu ashatse yo bibaho mukuri mugabo nawe wundi umukuramwo umushiramwo mwarafatanye mwaramatanye vyanka vyakunda muri umwe uramujana aho uja hose muragumana ubisha kutabishaka. Umubona nabi umugira wararuguyemwo muri umwe. Rero uyakire uvyakire muri umwe. Rero vyiza mwogira aske mubana neza bigakunda kugira ngo mutere imbere. Ariko ubundi bitabaye uko muri umwe mutandukanye ntimuzoragama. Wewe mugore ntuzotera imbere ngo ugira amahirwe mutariko mubana neza n'umugabo wawe. Nawe mugabo ntuzuvyihendeko ngo amahera ariko araza ngo abantu barakwemera ntibizokunda mutariko mubana neza n'umugore urukudugira kumanuka. Isenyurana ryawe zo umunsi muzotangara kubera ntibikunda suko bigenda. Muri umwe mujana muri babiri muterana imbere muri babiri niko bimeze. Iyo ubwami bwitandukanje ntibushobora kuragama ntibikunda. Ko mwamaze kuba umwe rero burya ni ibintu biri kure cyane y'ahantu umuntu yohamvye. Si bigiye byo kuvuga ngo twasinyuye ngo twadivorceje ngo twagize separation de corps nta na kimwe bivuze. Ukuri ko ibintu nuko muramatanye nuko bimeze. Rero ubundi bwari ubwiza bwanyu iyo umuntu agikoresheje neza. Nico gituma rero ni clé ya succès kubana neza kubera iyo rero mubanye neza mukabana nyakubana bihinduka ubushobozi kumwe. Umwigisha wa mbere yitwa tubarira yaturekeje kandi ingene umugore ameze. Umugore akozwe mu buryo bw'uko icyahawe cyose arakigwiza niko bimeze. Niyo barayona proverbe yo mu Congereza ivuga ngo umugabo arubaka inzu a house hama umugore akagira a home. Umuhaye inzu arayishiramwe ubuzima ugasanga yego wazanye ibintu. Abagabo bakunda kubona ibintu binini umubwira kubaka inzu aravyumva mugabo ntuce umubwira ngo mbega dusiga amabara yagute. Amabara none inzi hari isiga amabara yayo yose inzi hari no nibara ritwaye iki. Mugabo umugore kizana gatushe kamabara hama udushugwe hama ama couleur meza ugasanga hararyoshe gutaha. Uravyumva niko bame abagabo bakunda mugira ibintu binini mugabo tutundi duto yumva urukura mutesha umwanya kwera ibintu nyamukuru vyakemutse.
rero iyo mubanye nyakubana muruzuzanya umwe akabona binini kandi ntubimuhore kuko atabonye binini burya nawe urambirwa no kuba muri utwo tuntu duto duto. Reka yumvira ibintu binini, reka yumvire gufata isi, reka yumvira ibintu kandi umushigikire umukurikire. Apana kuba abantu hari abagore nyene mbo bivana na education n'ingene baba barakuze nabo sibo nyene ugasanga baramenyereye nyene baramugoriye ahantu ho kumva umengo ategezwa ko ariko ara contradiction umugabo avuze iki aterekashe w'ivyo bintu uri kuravuga we nawe muri kurarota uri kuramuca intege si vyiza mureke abeho muko kuntu bibiriri vyiwe hama nawe uvyamberise ubigire vyiza muri amadetail yawe haba nawe umugore ko kugira amadetail reka kumubwira ngo uri kuranduhishe ngo ndiko niyumvira ingene inzu zo kuzura nawe uri kurambwira ngo tuzosiga amabara kore ibyo biraba ugasanga umugore ariko arakubaza none mbega umwana azokuga mu ishuri riye uwo mwana arashafise amezi 6 mugabo muri we ni kwa mezi ategeza kwiyumvira utuntu akiyumvira nimbesha umwana kandi bikamuhagarika umutima ingene ataratora ahantu umwana azoja muri creche afise amezi 6 umugabo agacevetse none uyu mugwe arakomeye mu mutwe canke nabanye n'umusazi ntabizi umwana afise amezi 6 uri kuramba nihagera nzokubwira tuzobimenya bo ayibaye Felicien cyafata ibisanzwe umugabo ari umugore nawe afise gukorwa ko mutima cyo bwantu nivure ukwereka adashobora gutahura ingene mabaye ingene afise ampumurize ibikindi mugabo umva bariko bapfa kudatahurana ndiko ndabereka ingene iyo mubaye umwe akabawe n'undi akabawe umugabo mukuzuzanya bibashira ku nzira yo kugira amahigwe muramererwa neza ukuntu mumerewe neza nico cakabene nako ndavuga iyo mu rugo mubimeze neza hanze bica bimera neza uragira ingufu zo gukora neza nk'abagore bo basanzwe bari relationnel iyo atabanye neza n'umugabo wiwe arayoka agahera ntaronka ingufu zo gukora ku kazi ntaronka ingufu zo kubaho ibintu byose birahera kubera kuri we abayeho mu buryo bw'imigenderanire myambere nayo myiza inyuma y'Imana niyo agirana n'umugabo wiwe iyo bitameze neza n'umugabo wiwe urashobora no kubibona mu maso yari inzobe akirabura ukabibona agacupira nyene akaba umukecuru ari umugore w'imyaka 30 ariko iyo amerewe neza mu rugo acagira energy acagira ingufu zo kwideploya hanze acagira ingufu zo kubaho arakabuka akabaho rero iyo bitameze gutyo nawe muca muviva yuko ntashobora kugira amahigwe nico gituma rero ubuzima buryoshe bw'urugo bugupredisposa kumera neza no gushitsa Imana guhamagariye ngaha ku isi ufise ingufu ubinezerewe ariko iyo bitameze gutyo nko mu rugo bitameze neza amasengesho abari ivyo mu rugo umwanya wose wiyumvira ivyo mu rugo ivyo uvuga ivyo mu rugo ntuzogira energy yo gusohoka ngo uje gushitsa ya mission y'ubuzima bw'Imana ku buzima bwawe mumva ko muvyumva iyo igihugu kiri mu ntambara intérieur nikigira ingufu zo gusohoka hanze ubanza gutunganya ivy'indani kugira ngo uzoshobore kuronka ingufu zo gusohoka ariko iyo bimeze neza indani musohoka mwese mufise ingufu muca mumva yuko umusaruro ucuba munini biratahurize nico gituma ubuzima bw'urugo ni rufunguruzo rukomeye bwo kugira amahigwe mu bujanye no gushitsa impamagaro meza ku buzima bwawe umeshanye no kwegeranya ibintu byinshi ngaha mw'isi ni ikintu gikomeye cyane ni urufunguruzo rukomeye cyane amen rero bari batubwiye mu buryo pratique ni gute umuntu ashobora kunezererwa ubuzima bw'urugo ni sawa ni gute rero umuntu ashobora kunezererwa ubuzima bw'urugo ikintu kiryoha iyo kiriko kirakora ico caremewe turavyemeranye muze muramfasha mukunyereka ko turi kumwe Jeanne nimubishe mu buseriye cyane nibujya buzima nyene mubayemo ni ukuvuga ngo ikintu kiryoye kiko kirakora ico caremewe mubu ufise umuduga mwiza ukaba kubw'impamvu kanaka uryamye muri garage nta bwiza bwayo ubwiza bwayo nuko umuduga ugutwara ushaka ukagenda sivyo niko bimeze n'urugo urugo ruryoha na kapwa kambere ruryoha iyo riko rurakora ico gwashiriweho rero nkabizi ishure rya mbere shwa dikonje turavuga ni kubera iki urugo ruriho icambere gituma urugo ruriho ni kugira ngo abantu babiri badasanga igitsina no kuvuga umugabo n'umugore bahure hama bafashanye umwe wese afashe mugenzi we gushitsa mission canke ikintu Imana yamushiriye ngaha ku isi nami ama responsabilité sinzi bivuga mu Kirundi ama responsabilité inshingano umwe wese afise kuri yisi nico urugo rubereyeho
ni ukugira ngo umugabo n'umugore bahure hama bafashanye umwe wese gushitsa icyo Imana yamuhamagariye n'inshingano dufise ngaha kuri iyi si. Aleluya. Iyo rero urugo rutakaje iyo ntumbero biragora ko ruryoha, murabura icyo muvugana. Usanga muganira amahera yo gusoma mu gitondo hama ku mugoroba urahitana iki n'iki. Ivyo navyo ntibiryoshe vraiment. Biratida nyene bikaba ibintu vyo ngaho, yego murazi ivyo musuma hama ku mugoroba namuka twarura witana we utashe. Mugabo umuryango birabura fond. Mugasha mubaho mutaha mugenda hama abana bakavuka mukaza murabagaburira hama mukaza muravuga mananye n'ibintu bisanzwe. Mugabo nta kiganiro kiri anime. Ikiganiro kiryoshe ni kiza. Kubera iki mwaratakaje umutima w'urugo rero n'ahantu umwe wese d'abord aba ari conseil yuko hari ikintu yaje gukora ngaha kwisi kandi akaba kiriko. Amen. Hari ikintu umuntu wese yaje ngaha kwisi gukora kandi ifo ko bakiriko. Si mpaka bibe bisa. Haleluya. Ndashaka kuba jewe nahamagariwe ngaha kwisi nkumva muri jewe ndemezwa yuko nahamagariwe gufasha abantu mu anteta icyo tuba twahamagariwe twese ni mu buryo bwo gutanga inyishu kuri iyi si mu burere butandukanye. Nkaba nahamagariwe kumva yuko gufasha abantu mu buryo bwo guha ubumenyi kubigisha canke mu buryo bw'ugungere. Muga si mpaka uwo tubana nawe bafise uwo muhamagara ashobora kuba afise uwundi. Muga bigikuru nuko jewe ndamushigikira mu yumva muri we yahamagariwe nawe akashigikira mu byo numva je nahamagariwe. Tugashigikirana kandi mu buryo bw'uko nta kinini nta gito. Amen. Umwe wese ikiwe gihinduka ikiwanje kigahinduka ikiwiwe. Aho umwe wese ageza ukumva ko ari kumwe nawe. Amen. Hama ingene rero bimwe bitunganijwe n'ibiki haba ari umutwe umurongozi hama iyo igitangura igikurikira ingene muyorganiza de façon pratique biza hanyuma mugabo mu mutima hakaba ariho gushigikirana. Iyo rero bimeze gutyo muraganira. Ivyo uri kurabamwo usanga wabimuganirije. Nawe ivyo ariko arahura navyo asanga bikuganirije kandi abinezerewe kubera iki arazi yuko ntari kwabwira umu antagoniste urumuri ko ramugwanya ariko abiganiriza umuntu amushigikiye kandi yifuza kubona ariko yatera imbere muri ako karere. Amen. Hacaboneka rero amasuje yo kuganira. Ikiganiro kikaryoha. Wagiye mu wari kurakora ibintu hama wahuye n'ibintu kanaka ari biryoshe ari bibishe mwaganire nawe niko kuko nyene. Amen. Inshingano nuko nyene dufite inshingano zitandukanye mu buzima bwa misi yose. Kumushigikira ikintu cyo gushikirana mu rugo ni ikintu gikomeye cyane. Apana kuba sindabibazwa. Apana kumva umenga umuntu wese ari mu vyiwiwe undi ari mu vyiwiwe. Oya gushigikirana ni ikintu kinini kandi simakama muri mu bintu bimwe. Murashobora mutari mu bintu bimwe mugabo umwe wese akumva lo soutien y'uwundi. Akumva uwundi wese burya turi kumwe. Ahageza burya turi kumwe mu kumutera intege mutabimutererana mu gudaca amazi ivyo ariko arakubwira kubera naho bitari cyo kimwe nta kiruta ikindi. Mubiboneka abantu nibo bavuga ngo iki ni gito nk'ubu turashobora ati umuntu gukubura umuntu ashaka kuba afise ubu vyarateye imbere. Murabona sigari ya entreprise ya nettoyage sivyo? Hari entreprise ya nettoyage ugasanga afise ama contrat n'ama maison kanaka barabagirira isuku bikaba ibintu vyiza. Mugabo mukero umuntu avuze ati je vraiment numva afise ku mutima nahamagariwe gukora ibintu vy'isuku. Peut-être uhamagariwe nuvuga gute kwegeranya ama finance menshi kugira ngo afashe abakene yo cyava ati ne gukubura vraiment ne gukubura none abakozi ntibakubura ivyo ni ibintu vyo kugira umuhamagaro. Mugabo ntibifatanye nuko ari binini cyangwa bitoye ni bivyo by'amaso y'abantu. Umwe wese cyo hamagariwe ni kinini kuri we. Rero naho bidasa mushigikirane umushigikire yumve ton soutien. Biraryosha urugo. Amen. Biraryosha urugo kumva ushigikiwe kumvura hari ivyo uriko biranazana ubuzima bw'ibyo muganira. Sino vraiment kuganira misi yose dusumiki stock yaeze ama uitanibi vraiment nta saveur. Ariko iyo mufise ibintu nk'ivyo bibakora ku mutima d'abord ico kintu umuntu wese bariko arakora kenshi kiba kimukora ku mutima. Rero muriko murakivuga harabaho nyene change ugasanga ubuzima buraryosha. Amen. Icya kabiri nka verset twokora ko ni abanyefesi igice cya 2:10 haravuga ngo turi bikorwa vy'Imana twaremewe muri Kristo Yesu kubwo ibikorwa vy'Imana yatego kuva kera ngo tubigenderemo. Ivyo bikorwa rero mutegezwa kubitura nk'umuryango ntimugwe mu kuba satisfait ni routine hari. Abantu bazi yuko baravyara abana hama umengo urugo
muratanguye urugo muragize mariage objectif no kubaka inzu yanyu ya mbere hama mugaca mugira umuduga hama abana bagaca biga ku mashure meza niyo objectif abantu imiryango myinshi ifise mugabo ivyo sivyo ivyo ni bimwe mu bijanye n'umuryango mugabo ivyo siyo ntumbero y'urugo nyamukuru intumbero nyamukuru y'urugo nuho umufashanya umwe wese gushitsa umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanyu hari ikintu mwaremewe mwatu kandi tuzohagarara imbere y'Imana turiko turahanda dekote mwibuke umugani w'itarano bamwe bahawe itarano zibiri abandi bahawe itarano 5 abandi bahawe itarano 10 mugabo umwamagarutse bagitse itarano nabahaye mwazikojeje iki nivyo rero bibiri kwiravuga tuzohagarara imbere y'Imana Imana itubaza wico nagutumye gukora ngaha kwisi waragikoze nivyo muri ivyo harimo kuvyara abana no kubarira neza mugabo sico nyamukuru muri sico cyonyene ico ni ngombwa ntimushobora kugishira ku ruhande ntimumigwe n'ingene ubuzima buhamagara ngo muce mwibaza ngo mwabihejeje oya ahubwo mutagihereko murabicurika bigaca bibaruhisha mugaca muba ubuzima burushe kuko ubundi muri mission ivyo bindi Imana hari ukuntu ivyo organiza bikaza mu karugo kandi bimeze neza cyane amen reka sindahatibe cyane kugira ngo ivyo dufise kwiga ni byinshi hama ikindi ca kabiri nuko intumbero y'urugo yari yakivuze umwigisha wa mbere turasoma hamwe muri Genèse gice ca 18 ku murongo wa 18 no murongo wa 19 intumbero y'Imana ku rugo kandi nuko habaho ugukurikirana kw'ama generation n'ibikorwa vy'Imana Imana yararemye iraheza muri Adamu na Eva mugabo ama generation agendaza akurikirana ibintu rero byose bikenewe mu isi Imana biteretse mu bantu baza barabivyara uko ama generation azaraza intumbero y'urugo rero naho hantu habaho kuvyara abana bakaregwa mu buryo buri approprié nuko mu rugo rwo kubaha Imana kubera uburyo bwiza bwo kuvyara ibintu biva ku Mana numva no kuba mu bucuti n'Imana hama bagatozwa indero bakwiye gutozwa ni kimwe muri ivyo hama bagashobora kuvyara ivyo bintu Imana yabatumye kuvyara ngaha kwisi Alleluia ikintu kiryosha rero urugo kindi ca kabiri naho muri kumwe muri aventure amen naho muri kumwe muri aventure apana ibintu vya iki gicapo dufise mu Burundi ca umugabo asuma akariha inzu hama sinzi kintu bani bakariha amashuro y'abana agacararama kumva arahejeje hama gacha umugore nawe akabazi kandi n'abagore baravyakiriye vraiment baravyemera akabazi yuko ni wacarera abana agaca amenya ko ibijanye n'abana byose ntuwumva umugabo umingura mugoye hama kandi agaca yita abakozi akora agaca amenya ko acari ahemba abakozi hama agaca azaramenya ibintu vy'abana urumva iyo partage si partage détaché yo onye uko kuntu bipanze siko ni naho vyo kogwa gutyo mugabo mu mutima waho umwe wese arazi yuko bakorana nka equipe amen bakorana nka equipe ugasanga ifoko uri umugabo ifo kumenya ishuri umwana agezemwo hari abagabo bataza amashuri abana bagezemwo bazi minervare gusirihwa urumva murabijanamwo mwese biraremera abamama kumva umengo indero y'abana iri ku mutwe wabo bonyene kandi n'umugabo akumva ari legitime atashe agasanga umwana yagize mama naka ibi nibiki suko bimeze urugo ni babiri ivyo mukorana byose mubikorana ivyumviro vyo kubikorana nka equipe amen muri une equipe murabijejwe mwese ariko nakubwira afere z'abakozi apana kumubwira ngo uri kuvura nini guki muri ngukurambwira ngo ibyo bintu by'ababungu by'abakozi urushaka ngira iki harimo ariko arakuganirira ikiri ku mutima wiwe akeneye kumwumviriza muri bwa butandukane bwacu kuri we birakomeye gose nawe wumva ari ibintu bisanzwe icya kabiri birakuraba nyene kukura umutwe w'urugo none umukozi agize amadega none si mu nzu yawe si mu rugo rwawe kubera ko utobimenya muri equipe c'est vrai mwo vyumvikana turabona jewe kubera ukoroherwa bintu kanaka je vraiment byo gukoresha amadevoir y'abana vyongora okay je m'en charge hama nawe kavuga ati okay urazi mu bijanye cyese nibi inye vy'abana je vais m'en charge mugabo mukumva yuko muri hamwe muri ko mubikora mwese muri impliqué sitiko muri ko muratarusha ndiko ndavuga igikuru sikuvuga ngo umwe akora ibi undi akora ibi mugabo ifo ko mwumve ko mwese muri birimwo biraryosha urugo
nanone birazana kandi ikintu cyo kuganira mvuga ati iyo mbega ku ishuri vyagenze gute umwana urazi mbega ko ku ishuri umwana yarose amanota meza mukabinezererwa hamwe mwese birazana uburyo na saveur mu rugo amen turi kumwe ikindi cya gatatu intumbero y'urugo nuko muri n'ahantu habaho communion de vie gusangira ubuzima ni ikintu gikomeye cyane kiryosha urugo gusangira ubuzima Ecclesiaste igice ca 4 mu musiguzi igice ca 4 umurongo w'icenda yo dusomera Madame Divine akiri ko araharondera gusangira ubuzima ubundi nico bina Bibiliya bivuga mu ni Genese ati cyo gituma umugabo azosiga se na nyina akimatana n'umugore we bagahinduka umubiri umwe Alleluia ukuri kw'ibintu nuko umwe wese acibana burya ibintu kanaka tuba dugira muhira mu rumungo biba bihari abarya sivyo abayokora hari ubuzima kanaka yobaho mugabo rero kubona n'ubundi justement ari à la quête y'umuntu basangira ubuzima apana ko mubana mugabo umwe wese ari hari undi ari hari umuntu musangira ubuzima gusangira ubuzima rero bizana ahantu biryohera ahantu hariho kwitanaho kugaragara no kwitwararikana Alleluia kwitanaho no kwitwararikana turi kumwe biraryosha ubuzima bw'urugo amen nakantu kandi mubimenye iyo process yo guhinduka umwe nivyo turahinduka umwe twimatanije n'ijambo tuko turatura mugabo mu bigaragara ni ikintu dukorera ko nk'abantu bariko baragenda muri sens contraire ya courant si ibintu biza naturellement kubera birumvikana ubu maze imyaka peut-être 25 30 sinzi abo baragira mariage wibako ufise ukuntu wari usanzwe umenyereye kubaho birumvikana ko kuzana uwundi muntu mu buzima bwawe sakanuka cy'akabagutya hari kuntu nyene ura making a room for kuri uwo muntu uramukibanza amen ni nkaho ufise inzu yuzuye gucyanye hama umuntu akaza kubi wanyu urafata nyumba ahantu impuzu zawe zari zizuye ahantu hose uregeza impuzu hama nawe akaronkashirizi wiwe muravyumva hari process y'indani yo kwemera ko haza uwundi muntu mu buzima bwawe birivuga ngo bagenda bari gusa kandi atasoni bafise ubwo nugo rugenzo rwo kubumwe ahantu ushobora kuba uri gusa atasoni ufise imbere ya mugenza kuba gusa si kuvuga kuba gusa mu mubiri kukuri muzu mugabo ni ndani ukumva urashobora kuba gusa atasoni ufise imbere ya mugenza urashobora bimwe wita ko biteye isoni apana mu ntahure neza simusoso yo kuvuga ibintu biteye isoni mugabo hariyo utuntu ushobora gusanga umengo n'utuntu utovuga novuga gute tube pratique sivyo muri sansu gasa hari akantu utikundako ugaca wamukanyegeza ukamengo uratinya ko yokabona ukamaramara ivyo ni ibintu n'ahandi hano gushika kumva yuko uri kumwe n'uwo mubanye murasangiye ubuzima kandi urumva ko niho bwa bumwe buba buko buraba bwinshi aho wumva ko ushobora kubana n'umugenzi wo mubakanye akaba hafi yawe biratangaje nk'uko ushobora gusanga nk'umuntu barubakanye ugasanga biramworohera kuja kuganiriza uwundi muntu wo hanze ibintu vyo kurusha kuganiriza uwo bubakanye ico si ikintu ciza si igicapo ciza kuko uwo mubakanye akwiye kuba ari hafi yawe kurusha undi muntu wese ariko ivyo murabikorerako ni ibintu mukorako ni ibintu urikorera ko nyene ukiforsa kuja murako kubera indani umuntu aba afise confort yamenyereye uburyo rero twabikora pratiquement gusangira ubuzima nabariye bica hanini cyane mu buryo bwo kwitwararikana no kwitanaho mu gusatisfaiza les besoins bamwe z'abandi sinzi ngeno bivuga mu Kirundi bavuga ngo ubumengo uguhazanya ubukene mbwa ubukene besoin ubukene sinzi ngeno kivuga abamfasha kugishira mu Kirundi sino muzaza mu bitabo tuko turavyiga ni mu kugira effort yo gusatisfaiza les besoins de l'autre ahanini kandi bice biganira hari aho bice binambatanira mu butandukane bwacu ugaca mu mengo les besoins de l'autre uri kuzifata minene kuzifata nk'uburofa kuri wowe kubera kuri wowe butandukana nawe kubera ubutandukane bwacu
ugaca mu mengo lebezo z'uwundi ntuzitahuye ugacureka kuziha agaciro kubera utazitahuye. Turi kumwe? Ariko nababwiye kuha ikibanza uwundi mu buzima bwawe birasaba ka effort ko kwivamwo no kugenda vers l'autre, kugerageza gutahura iyo monde yiwe n'ingene ivyo bintu vyo bimeze kugira ngo ushobore kumufasha no kumugirira neza. Amen. Ndabigiye rero mu madetail mu majambo make uburyo bwo kwitanaho buri mu buryo butatu hanini. Uburyo bwo kwitanaho kujya umuntu agizwe umuntu nimwemo ifise umushaha iba mu mubiri biza rero mu buryo butatu. Kwitanaho rero kwitanaho mu buryo bw'impwemo, umuntu nimwemo. Amen. Mu buryo bw'impwemo nashizemo cyane nko kuri kote ni kintu hari amabezo dusangiye twese n'amabezo ari particulier kuri umwe wese n'uwundi, canke n'amabezo ari amwe mugabo adafise uburemerezi canke amanota amwe ku muri umwe wese. Reka ndaza kuza mu detail mwa ikintu kimwe mu turagisangiye twese. Kwitwararikana mu buryo bw'impwemu ni ukwitwararika kubona ko mugenzawe ariko aratotara mu buryo bw'impwemu, ni ukuzana Imana mu rugo rwanyu. Amen. ni ukuzana Imana mu rugo rwanyu. Ahanini niko twavyigishijwe, umugabo arabifisemo uruhara runini kubera umugabo niwe muherezi mukuru w'urugo rwiwe, niwe murongozi. Hari ibintu arisanse kwiyorganiza ku buryo sinje mu detail kubera twacha duteba, urisanse kwiyorganiza ku buryo Imana iboneka mu muryango wanyu. Hama umugore nawe ni umwadministratrice arisanse guca atsimbataza ubwo burongozi umugabo yazanye bwo kuzana Imana mu nzu yanyu. Amen. Reka ngarukire ngabwira ngo ntibe birebire mugabo ni uburyo bwo kwitanaho. Ntimubeho nkaho mengo muri abandi bantu bari bo bose, kubera urugo rutari mu Imana hari ikintu muri ko muravisha nshose kuvuga. Turakijijwe turaja gusenga mugabo hari uburyo bwaho Imana tuyikura mu nsengero tukayizana mu kibano aho tuba muhira, abana bagakurira muri environnement iri mu Imana. Bifatiye mu buryo bintu byinshi bitandukanye. Nibiki nkamwege nka responsabilité y'abavyeyi, murafise nimwe mushinga ivyinjira mu rugo iwanyu nibitinjira. Si ibintu byose birisanse kwinjira mu mazu yanyu, si indirimbo zose zisanse kuvugirizwa mu mazu yanyu, si inyigisho zose zisanse kuvugirwa mu majambo yanyu mu mazu yanyu, si amajambo yose abakozi bemerewe kuvuga mu majambo yanyu babe mu mazu yanyu. Nimwe mushinga nico ni akaroro kamwe kingene bazana inzu Imana mu nzu. Amen. Murashinga indirimbo zivugirwa mu nzu yanyu hama zikabizo ababa mu nzu abo muri ko murafashe nk'abantu bo muri family usanga bahaba abakozi baza bikonforma ku rutonde mwe mwashinze, ntimukurikira nimwe mushinga ibiba. Amen. Ivyo navyo biri mu bintu bifasha kugira ngo urugo ruryohe mu buryo bwo kwitanaho. Environnement mubamwo irakonta cyane gose, kandi ibintu vy'imwemu birasigara kuma. Sisi ko muraja hanze, sisi ko birabashikiruka jahano ahantu bakunda gusengera, ukinjira nk'icumba gikunda gusengerwamo naho woba wumye urashobora kumva wangusiyo gusenga. Amen. Donc indirimbo zivugirwaho birashobora kuzana ikirere kiza mutashe muhira kubera indirimbo zivugirwa ngaho gusa. Amen. Amajambo, ama message, ibintu bivugwa mu nzu wanyu birakonta gose kugira ngo urugo rwanyu ruryohe. Muri responsable yavyo kandi. Amen. Ikindi kica kiza ni buryo bw'ama emotion. Ama emotion imishaha yacu. Kujya bivuze umwigisha wa mbere Dr. Zakai, imishaha yacu ifunctiona ukuntu gutandukanye cyane gose. Mugabo sinzi amajambo nakoresha kugira ngo ndabisigure ivyo bintu bitahuriki naho bitari logique. Kujya turasi turabitahura ko impwemu ikenera ijambo kugira ngo ibeho, sivyo? Impwemu zirakeneye ijambo kugira ngo zibeho, sivyo? Ico ni ikintu cyumvikana. Turatahura kandi ko imibiri yacu ikeneye kurya kugira ngo ibeho. Amen. Est-ce que twotahura ko n'imishaha yacu ikenera gufungura? Imishaha irakenera gufungura, irasonza. Amen. N'imishaha rero irakenera kwitabwa naho. Umushaha w'umugabo urafise ivyo ukenera kugira ngo wumve wuzuye umerewe neza uhaze. Umushaha w'umugore urafise ivyo ukenera kugira ngo wumve uhaze. Sama caprice. Sivyo kujya anye ndashaka nk'umuntu ashonje. Nk'ubushonje ukabushonje nyene. Nk'umuntu akaziza akabwira ati umviriza kubwire. Reka kwifyinisha sha. Gira effort.
ishiremwo kuhaze, ishiremwo kuhaze bica bihera. Eske wocuhaga? Eske wocuhaga? Niko bimeze rero. N'umushaha umuntu ni kumeze. Umushaha ndaza kugerageza kudetaya mugabo nsinja amadeta effectivement. Amabezo y'imishaya yacu namwe mugabo ntafise uburemerezi bumwe ku bagabo n'abagore. Niko prefer kubivuga. Abigisha benshi barabitandukanya ngo umugabo akenera ibi, ngo umugore akenera ibi. Mubwesho musi wandi konti ko nivyo abagabo bakenera abagore babikenera mugabo pana muri ntibagira ko efe zimwe. Nk'abagabo imisha yabo irakenera cyane kumva ko muri environnement yaho abagore babo babubaha. Apana abantu bari bo bose. Ari ku kazi umushefu we ntamwubahe biramwafekta kubera n'umushaha niko abagabo bameze. Kandi rero mu bijanye n'ubutandukane bwacu ntuzu nasenge ntuzu nabiye nguva ngo bisengere none ushaka uwundi mugore nkawe ntibikenewe ko bayira nkawe bikenewe gusa ko iyo bezo yiwe satisfait. Amen. Mugabo hari akantu gafatanye mu bintu by'ubugabo n'umugore ku buryo umwe wese ingene umugabo afata umugore n'ingene umugore afata umugabo bifise uburemerezi bunini cyane gose gusumba ibindi abandi bose babagirira. Sinzi ngene bimeze mbwa nuko nyene bimeze kandi mbwa byo kumvikana kubera ngo wundi ni wewe nyene nk'amajambo umugabo abwira umugore wiwe naho hari amajambo naho yabwirwa n'isi yose ivuge bo birarengana nyene wavyumvise. Mugabo uyabwiwe n'umugabo wawe monami atraversa mu mutima adaciye mu mutwe nta filtre agukorokeramwo nawe ntubimenya reaction zigashiba spontane ari nk'amajambo meza acagira ifugo nyene ari amajambo mabi naho urabona kujya kwimbugita itabuye umubiri kujya nyine niko wumva imbugita igutabura mu mutima wumva hama bifatanye nene n'ingene umwe wese akoze ucuraje isukundi kuntu gutandukanye ni ari uvuga acavuga ari urira acarira ari uyumanganya acayumanganya mugabo kaba kabaye niko bimeze. Donc c'est important kwitwararikana mu buryo bw'umushaha. Nako ndavuga nkantu ko kubahwa rero abagabo niko bameze kandi birumvikana bifatanye n'icyo bagiye gukora nga kwisi kuba imitwe kuba barongozi kuba abantu nyene batanga umurongo birumvikana ko bakeneye kumva bubashwe kandi ahantu hanini hambere yo kuvyumvira ni mu rugo iwabo. Amen. Ni besoin nini cyane gose mu bantu kandi rero aho bihagaze ibi bintu Imana ifashe sindatewe kubera nyene nasanga hari ibindi ntavuze neza biriye ntabimenya ingurane rero y'amabezo emotionnel hari igihe umuntu atabimenya akumva gusa amerewe nabi mugabo ntazi cabaye ahandi agasanga ariko aragerageza kuzikombora mu buryo butari bwo mugabo ntazi cabaye ugasanga nk'umugabo yumva tubashwe mu rugo ntabimenya igituma nyene ataguwe neza muhira mugabo yumva adashaka gutaha yumva nyene tota hama gaca agumana n'abagenzi hama bakagumana nyene kugira bagume batera inkuru basi bobo ntaco baramwemera kubera iki baca batanga kuvuga amahera bafise baca batanga kuvuga ama projet bafise baca babeshana bamwe cyangwa mugabo ntaco mugabo bari muri environnement barumvikana. Amen. Abamwe inzoga gaca jakoti agafuma agasoro ndazi umugabo umwe yarafise yo karansi yo kuba tellement que yafuma sororera abantu bicare ngaho bamwumvirize ku mahera yiwe abasororere bagume ngaho mugabo abone nyuko afise abantu babikora mwemera nabo gace bamuflata bakamwemeza ati wewe mu bisa nta wundi mugabo ahari amahera yo kayatanga juste kubera créer yo environnement. C'est un besoin. Rero n'abagore barakenera kumva bubashwe ni mu vyihendeko nta muntu ni dignité y'umuntu wese arakenera kumva yubashwe mugabo rero abagabo si kubikenera ni umve ni iki ninjya ku musha yawe kumva yubashwe kumva yakiriwe bagore kwakira sinzi nyene bivuga mugabo biri muri vyose kumwakira kumwakira si kuvuga kumuha karibu gusa atashe ngo karibu papa w'abana ndakwakira isashe oya ni ingene wewe muri wewe umufise
arashobora kumva ko yakiriwe muri wewe cyangwa akumva yuko muri wewe hari imanza, hari urujisho, hari amaroproche y'ibyo atagira neza n'ibyo ataragira n'ibyo atarashobora n'ibyo umuntu umva murazi ko twigize no kuvyiganga ivyumviro biravugana birakominikana. Umuntu ashobora gutaha kumva yuko atashe mu rugo rwiwe ahari umwami, aho yemewe, aho avuze ibintu biba, cyangwa agataha kumva yuko vraiment aje mu ntambara, aje ku rugamba nyene, hama gacaza yihagaze ko mumuvugishije agaca turagara. Sukuri yashaka guturagara, c'est juste yuko ariko ni mécanisme de défense ko yadevelopa kubera yumva umenga ari muri terrain ennemi. Rero nikina abagabo bakeneye kumva yuko yubashwe, yakiriwe, ashigikiwe, agubwiye icyumviro ciwe wa mugore ucumva utacumva, ntugire reaction yo kucanga ubwa mbere. Kandi para yere nyene none wewe yamaze umwanya vyumvira uvyumvise ubunyene ati liste genda uvyumvire ko pana gucushoka ubwo nyene ngo ivyo bintu sivyo, ngo ivyo ni ivyo shoboka gute. Ni manque de respect. Amen. Ni manque de respect. Akandi kantu zo kugaruka peut-être turashobora kukagaruka umujanye n'amabanga yabubatse. Hari igihe abagore ntimushobora kuvyumva, muco mu biri bizarre, mugabo hari igihe umugabo kumva ashaka kurangura amabanga yubatse n'umugore wiwe, umugore akavyanka, avyakira nko kutakigwa, avyakira nka hoje, avyakira nka umengo sinzi ngene bivuga mu Kirundi, ari amajambo mu Kirundi agoye vraiment. Avyakira umengo uramushibuye. Sinzi ko mubitahura. Hari igihe nyene umugore atabafise sivyo vyumvira bafise. Mbwa kuri we peu importe amarezo watumye uvyanka. Peu importe abaye logique ataba logique, mbwa muri we hari igihe avyakira nko kutakigwa, nko kubatakiriye, nko kumenga arashibuwe. Murabitahura? Nako rero umva ni ibintu byo gukora nka kukamenye turaza kubigaruka ko mu kigo cyo wanyu. Donc ni nkino nkico. Hariyo n'ayandi mugabo yo namwe shoboye kuvuga. Abagore nabo barakenera kumva bakunzwe. Amen. Gukunda no kumva umuntu akunzwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Gukunda ni ibintu bifatanye n'uri ko arakunda. Je nkumva ndakunda Pastor Sonia, no kuvuga jewe ivyo ngira kubera ndamwereka ko ndamukunda bifatanye nanje. Mugabo kumva kunzwe bifatanye nawe. Urumva we niwe arafise bivanye nuko turabagabo n'abagore d'abord, hama bifatanye kandi nuko turi abantu batandukanye ba individu, ibingene twiyumva dukunzwe biratandukanye. Amen. Nuko twakusura bivuga nk'umugabo mbo igarakeneye kumva ko akunzwe, mugabo vraiment ntakeneye ko umugore amuririmbira ko amukunda kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. C'est pas un besoin pour lui. Urumva mugabo nk'ubu uri umugore bakunda kuvuga ariyo nk'ababigisha kunda kuvuga ngo kubagabo ngo amabanga yabubatse n'ikintu gikomeye cyane kuri bo baragikeneye. Nivyo mugabo birakenera environnement cyangwa n'umuntu. Uri umugore turaza kubigaruka ko none yo mukanya. Uri umugore ntumumanifesta du respect, ntumwubaha, ntiyumva yubashwe kuri wewe. Ntibibaze ngo azo mumashaka kurangura amabanga yabubatse na wewe abikunze. Kubera yumva nyene muri urahindura isura ntubukiri wa mugore nyene yonezererwa kuryamana nawe. Urumva? Donc ni kubagore nani ndabigarutse ko abagore barafise un besoin yo kwiyumva bakunzwe. Abagabo barakunda abagore babo kandi cyane vraiment. Jewe vraiment ndavyemeze bijye byo kuvuga ngo abagabo barikunda nibiki mboye ko barafise akadimaso ko gukunda nk'abandi bantu bose kubera ukononekara k'umwana umuntu mu cyarimwe cya mbere mugabo mu buryo bunini n'abantu bakunda imiryango yabo barabitangira binafatanye nabo binafatanye na fierté yabo kumva yasubye ya ronse iby'umuryango ukeneye yumva nyene ari fierté kuri we yumva ari fierté kuri we rero abagabo barakunda abagore babo mugabo ndabafitiye inkuru itari nziza nuko kubakunda uko mubakunda hari igihe bitaba bihagije. Hari igihe baba bakeneye ko mugira ivyo mukoze kugira ngo biyumve ko mubakunda. Akurona kana abagabo biragora ko kinjira kwere. Biragora ko kinjira, biragora ingene umugabo ashobora kumva ingene yasumye, yikokoye, yatanze amahera, ikintu cyose kirahari, hamagaca umugore agaca amubwira ngo umugabo ngo je kuki numva umengo ndabuze ikintu, umva abashobora kubivuga nyene.
abandi nabo aguma tutuye iminwa kumva umengo naryo n'umugore ntashima ibintu byose ndagira mugabo aguma umengo ntarabuze ikintu ntavyumva kubera muri logique yiwe ata besoin ihari n'ushavuzwa n'iki ushavuzwa n'iki mugabo rero umugore ivyo byose birahari kandi ni byiza kandi bitaba bihari iyo bafise ingorane zikomeye cyane mugabo naho bihari arakeneye kumva ko umwitayeho arakeneye kumva ko umubabara ivyo navyo rero si ibintu bikorwa n'ibintu binini wanashaka oya si ibintu binini bikonda oya vraiment gusa biratandukana umuntu n'uwundi rero ngiye amadetaye noteba mugabo ahanini kenshi bica muronkera umwanya mukaganira hari umushakashatsi yagize ku bijyanye n'ingene abantu biyumva bakunzwe aca bica mu buryo butanu hariyo abiyumva bakunzwe kandi ivyo si ku bagore gusa n'abagabo birabakora ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbwa ku bagore bifise nzendi niya kubera umuzanira utuntu umuha amakado umuha utuntu kandi amakado ntimwibaze abagabo benshi nk'abahungu benshi barishizemo ko abagore bakunda ibintu bizimvye binini mugabo kenshi si ibintu binini si ibintu bizimvye ashaka gusa akantu kamwereka yuko wamwiyumviriye ko igihe mutari kumwe nawe wotaha ukamuhitanira ishuguciye ku irembo iwanyu niwege ni ishugwe kandi arazi aho wariciye mugabo warimuzaniye yumva wamwitaye karamukora rero ku mugabo aca yumva umengo n'ubusazi vraiment mbona ubusazi nyene mugabo urumva ntakundi ushaka kumugirira neza mwahirize muri ubusazi bwiwe canke abandi bagakunda icyo bita mu mandokarite rero n'ahantu mwicara mukaganira hariyo abakunda mwicare muganire n'abandi bakunda mujane mugumane mwagiye gukina umupira mujane mwagiye he mujane naho mutovuga mugabo mumwe mujana mumarana umwanya ivyo rero tabironse nawe wasumye nawe warishinze no wagize ibintu byose aguma yumva umengo hariyo akabuze hariyo abandi bakunda ama parole valorisante umubwire ko aberewe umubwire yuko ari umudamu mwiza umubwire yuko ari umugabo mwiza umubwire urumva utabimubarira vraiment shaka ugira ibiki vyose aguma yumva ntari siri kumukunda niko atavyumubwira urumva bitandukanye n'abandi hari abakunda touche physique c'est-à-dire umufate ukuboko umufate ku bitugu musohotse mujanye biratandukana umuntu n'uwundi mugandi kunda babwira yuko ni explore murabana ni muganire ni mubirondere utakizi ni mugerageze kimwe musubira ikindi mugitore mugabo mumenye yuko murafise imishaka kandi imishanya irafise ama besoin kandi irakenera kurya imibiri yanyu ikenera kurya rero ni mubiganire ko mubivugane mubirondere mubitore kandi ni kintu nyamukuru cyane kiryosha urugo iyo umuntu yumva ari ahantu bamwitayeho bamwitwararika amubaza ibintu hakabaho ama contact ari en dehors ya routine ari en dehors aussi des rapports sexuels hagati aho hakaba icyo muhuriye kubera navyo nyine nkuko tuzo kubikurikirana mu mwanya biri no mu bituma no mamanganyo yawe ataryoha nta kuntu mwakwirirwa mwese hariya yiriwe wundi yiriwe hariya hama ikintu mwaganire nuko umwanza guhitana umukate hama saa 4 z'ijoro ngo tubonane uri uke umengo mwavuye kuri Mars undi avuye kuri Jupiter hama muri ahantu hari ukuntu harabura lien birabura aho bifatanira hama nyene mugacha mubigira nyene nkuko bitegerezwa mugabo uburyo nyene sikirenga rero iyo hariho kwitanaho ukamubaza amakuru bitwaye ikisaba ni muyababaza kumubaza amakuru ukamubaza utuntu kanaka mukagira utuntu muganiriye hama imishanyi gakogwako kubera nkuko zo kubiraba ibintu by'amabanga y'ububatsi hanini ntibifatanye n'ibintu by'imibiri bihera kure nivyo no kubijanye kuri ico hama abagore barakunda sécurité c'est pas na kubikunda barayikeneye tellement que ushaka gusa nk'ubareba ntibakunda gushika ugasanga umukobwa yakuriye mu rusengero yubaha Imana umuririmbyi agwebetereza hariya ukajibona twawe n'umupagani kama kuko nibajye abantu bahuriye he yakoreye ku bintu bibiri amajambo yamubari ko abagore kumva amajambo meza nivyo yamubeshe bimuha umutekano nta bindi yarashoboye kumwemeza ibintu biramusekuriza ati nukuri aha nivyo nzoba nguwe neza
nzomerewe neza ati twagiye namwe nimuzera mumubwira ibintu vyanyu vy'amaverse mumubwira ibiki yafashwe abasigaye ubushobozi bw'Imana bukomeye cyane genda mu musengere musubire ni Imana izomurokora rero abagore barafise besoin ya sécurité cyo gituma abagabo muyubara amajambo mugira abagore banyu sindababwiye mu babeshi mugabo ni mu bifate en considération mama jiye fumengo ni umunsi umwe yanteye inkuru ati nk'umugabo sindavyuko ko ari we shobora kuba atari we sinzi ati nk'umugabo uraje urabwiye umugore wawe ati reka ndahatswe byagenze gute mbona inkuru nyene mugabo sindibaze ko biri aussi vrai turahatswe ukamubwira aravyumva kandi atashima Imana ko nyene atacu wabaye mugabo umusizemwe ubwoba bwuko hariho umunsi utazohakwa gusa rero ufumumubwira uti rero urazi ibintu bibaye ati burya ibintu vyagenze ukunuku ati njenda nabiciyemwo neza gute jewe bomfata ntibikunda jenda ndakingiwe gose kandi nabibonye ko ijambo rikora ntaco noba mu buzima hewe aho urahejeje naho bazomubarira ngo bakubonye ahantu ngo abapolisi ngo baguhagaritse ndabizi ntacaba murumva niyo nkuru imwe mugabo bifatanye n'ingene wayimubariye biza kumusigamo ibintu bitandukanye murabitahura bafise besoin ya sécurité roze kumubwira ko bariye ati je urumva sheri nukuri kujya babariye impuzu ziruzuye mugabo nta muzu mfise genda bimuzu nkaburi zo nambara ati urazi ndakubwira nta kibazo nawe tamayera ubufise erega nakeneje cyane ahanini abagore ikintu ngene bameze ntakubwira ibintu necessaire ngo ashaka ngo umutorere inyishu oya hari igihe gusaba ashaka umwumvirize gusa hamuti nivyo kandi nivyo kandi nimuzo werutse kugura kandi sha nivyo reka tubikorereko tugikorereko ico kintu vuba imuzo zishasha zize kumugaragaro biba bihetse mugabo rero ucuja ngaho umurezone none ushobora kubura impuzu gute n'akabati kuzuye dabura cyamva muri we ntukura mutahura gute utari kuratawe nari kuratawe ndababa nta muzo mfise nubwo umunyumvisha ko ndazifise intambara zikaciva mugaca mugenda ukazi mwese mushavuye kubera yuko umugabo yumvira kurambesha ntiyitayeho ko urugo rutera imbere agumara ibintu impuzu tuzotera imbere gute aguma ashaka kugura impuzu uyu mugore je sindavyumva afise ivyumviro vyo hasi agaca shavura kandi ntanabikubarira yabihejeje mu mutwe hama umugore nawe ati je vraiment cigamana umugabo wanje nyumba yakuriye mu gisirikare cyahe ntayigira tawuri ikintu nakimwe ndiko ndamubarira mu nyumva ntanyumva ivyo ndiko ndamubarira mu mutima c'est juste que si umugore kandi kuri ivyo vraiment nimuzosura kubifa muzosha mwambara mwese migire mugoti sindi umugore nawe sindi umugabo murumva ni kamwe muri ivyo hama nshishije ko sur les besoins physiques zirari gusangira ni ikintu cyangombwa kandi gusangira si gusangira ku meza gusa hariho nyene mbo abagabo batera baje imbere ashobora kumva guwe neza nuko yoja mu kabare kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu umugore ari muhira abana baguma basangira n'umugore ibintu vy'ibiharage n'intore akumva nta probleme nawe yama ajya ifi brochette uko avyumviriye kandi akumva ade mahoro menshi mu mutima ntajye nibaze naho mutabivugana mu mutima umugore ntaguwe neza arabibona nyene yuko nyene ni deux poids deux mesures nta gusangira kurimwo si kuvuga ngo mutegeze kuba mujyanye mu kabari imisi yose nécessairement non mugabo ibi ndiko ndavuga hanini ntibifatanye ku bikorwa bigaragara abantu baba bariko baragira bifatanye na attitude yo mu mutima umuntu aba ariko arabigirana iyo susi yo kumva yuko sinojya ibi nibi muhira nzi ivyo nasize ukumva ko bitomanuka ukumva ko bitokunda mu byo musangiye mu bisangire uko nyene amen